Bakunzi ba JCTV iki ni ca kiganiro ugwaruka mu iterambere, ikiganiro cyama kibamenyesha ibikorwa amashirahamwe atandukanye ariko arakorera muri kino gihugu mu bikorwa by'iterambere. Ariko uno munsi nakabijya kuko sugwaruka rusanzwe, uno munsi twatumiye abahinga bakomeye bari mu bahurikiye muri Société Application Rapide. Akaba ari societe isanzwe ikora ibintu by'amabarabara muri kino gihe bigaragara ko bariko barakorera cyane mu gisagara ca Bujumbura. Ego uburyo bwanje hari umuyobozi asanzwe arongoye iryo shirahamwe Société Application Rapide, ndabahaye kaze. Mukaze cyane mumeze neza. Ego mwidondora bariko baradukurikirana. Je nitwa Minani Isa, ndo mwene gihugu wo mu ntara ya Kayanza, nkaba naraje muri iki gisagara ca Bujumbura. Hakaba hariho ibintu vyari bihanze abarundi cyane nk'ibinogo vyari mu gisagara ca Bujumbura. Nkaba nitavye n'akamu ka leta ko kuvuga ati ugwaruka rwose canke uwari we wese yiyumvira ikintu yokora cyosahiriza Uburundi n'abarundi kugira azoshigikirwe agize babona nica ariko arakora. Ego turabashimiye cyane. Nanje abashimiye kuba mwantumiye. Hama ibubamfu bwanje turi kumwe n'uwundi yitwa Nihazwe Gilbert, ntihenze usanzwe ari we umenyekanisha makuru muri Société Application Rapide. Urakoze cyane, ntanguye kugushimira radio televiziyo JCTV isanzwe iduhaye kano karyo keza. Ego ntiwihenze, njejwe kumenyekanisha ibikorwa vy'ishirahamwe Application Rapide risanzwe rikora amabarabara, risanura, rikongera rigakoresha ikaburimbo. Ego nibutse abariko baradukurikirana kuri JCTV, mushobora kudukurikirana kuri YouTube mukoresheje ijambo JCTV, kuri Facebook mukoresheje ijambo JCTV, no kuri Twitter mukoresheje ijambo JCTV. Ego mbega tubandanije tuduga ku idonido, umuntu yumvise Société Application Rapide atabazi ni igiki, cyatanguye gute, caje gute? Umuntu yumvise ishirahamwe Application Rapide atatuzi arakwiye kutumenya canke tukidondora. Application Rapide twarabuze umuvyeyi, twabuze tutase nyakwigendera Sebarundi Peter Nkurunziza. Yaragiye kukivara avuga ati umurundi wese yumva afise ikintu yo kuyumvira yokorera igihugu, conezera igihugu, naje kukivi. Niho twaca dufata ya mbere tuja hamwe turakora, turashinga n'ishira hamwe ari ryo giri mubona gitwa Application Rapide. Aho rigeze ubu murahabona turamaze gukora ibintu bitari bike bishimisha abarundi n'abanyamahanga bose barashima. Mbega ubu buhinga canke iki kintu cyo gukora amabarabara muba mwaragiye kuvyiga mu mashure canke mwabitanguye gute? Ibi bintu byo gukora amabarabara hakuru ni impano Imana yaduzaniye mu Burundi. Yari gihe bavuga ati hari igintu nkuko bamavuga ati igihugu cy'u Burundi ni igihugu ciza cyane. Aha mu Burundi nta kintu kimwe tudafise. Imana ntacitaha y'u Burundi. Iyi ni impano Imana yatuzaniye hano mu Burundi. Mugo tukaba twaragiye kunonosora utwabura ko dukeye ahandi mu yandi masosiyete. Ego tumaze iminsi tubona muri mu bikorwa byo gusanura amabarabara mu gisagara ca Bujumbura, kandi ibikorwa mukora biragaragara. Mbega uwo babaza uno munsi Application Rapide yo bikoresha abakozi bangana gute, yo bahagwaruka akazi rungana gute muri wa mugambi uko umunwa wose wogira icujya umufuko wose ukagira amafaranga? Application Rapide kuri aka kanya irakoresha hagati y'abakozi 60 na 80. Mu ntumbero yacu sabo gusa twiyifuza no kwigisha nabo mu ntara zose z'igihugu kugira igihugu cyose kibemwo Application Rapide, atakuronka akazi Gitega ngo tuze gushaka umuntu w'Ibujumbura, ngo tuze gushaka umuntu w'Imakamba. Twebwe intumbero dufite twifuza kwigisha bene gihugu bo intara zose z'igihugu, hamwe igihugu aho bageze hose babona Application Rapide.
ego muvugizi musanzwe muri ko murakorana ibikorwa bitandukanye muri kino gihugu, mbega mukorera ngahe Bujumbura gusa, nta bindi bikorwa mukorera ruguru haruguru mu mitumba? Ego murakoze kumpa kano kanya nunganiye umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Application Rapide. Ku ntango nuko yavuze ati ni impano kandi ni ibikorwa kandi yatanguye akoramo cyane. Hanyuma mu nyuma yavuze ati n'ayandi masosiyete, hari amasosiyete akomakomeye yaba ayo mu bihugu byo muri kano karere mbere n'ayo mu bihugu bya Buraya yakozemwo biriko birakorera muri kano karere, aragiramwo ubushakashatsi ariga. Hanyuma ku kibazo bajije uti kindi wamubajije ikibazo c'abakozi, ishirahamwe Application Rapide rirakorana n'ayandi mashirahamwe atandukanye. Dufatiye ku bakozi bwite barashika mu 60 ahejeje kuvuga, abo nabo nka Application Rapide bahembwa. Hanyuma hariho rero muvuze gutanga akazi, ni ibintu byagutse cyane, kuko aho tuba turiko turakorera harashobora kuza abantu bita abayede, abafasha. Abo turabaha akazi bo ku munsi. Hanyuma hariho ibikoresho dukoresha biva mu mihingo itari mike y'igihugu. Mukunda kubona aho duca turakoresha amagaravier, turakoresha amabuye ava mu asenyugwa n'amabuye n'amavyuma bita kongasera. No kuvuga uburyo dutangamo akazi rero, iyo dufise isoko nuko tuba twaguye. Muhora mubona amabene amamodokari atura ivyo bikoresho, murabona abatwara mu mashini turiko turakora aho tuba tugeze, bajya bose no kuvuga nabo duha akazi muri ico gihe tuba turiko turakora. Hanyuma ku kijanye n'ikindi muvuze muti mukorera hehe, yababwiye yuko avuka mu ntara ya Kayanza. Rero yarakoze ibarabara, Application Rapide yarakoze ibarabara. Uri kuraja kuri Societe imena mu Kayanza, ni Societe ihingura ibinyobwa. Hanyuma ni barabara rirenga ikilometero kirenga. Hanyuma hariho hotel bita Musumba Health Style yo mu Gwizatunga yitwa Mayondori. Nayone n'ahantu hatari hato mugiye kuharaba harakozwe, ku buryo mbere yanabihereye ko na nyakwigenderanya n'icubahiro mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yahashitse bikamutangaza. Aravuga ati bambariye ko ari umwene gihugu wa hano, ni impano twahawe n'Imana n'umugisha, rero muzogerageze kumuha n'ibiraka vyinshi kuko ivyo yakoze hariho n'abandi banyamahanga batobishobora. Tuvuye nkaho mu Kayanza, mu mabarabara yo mu Kayanza wegereye intara n'amabarabara atakinogo kirimo. Ico gihe rero yarahavuye ashika no mu gisagara ca Bujumbura, arakorana n'abantu benshi. Application Rapide irakorana ni banki nkuru y'igihugu BRB mu Rumonge. Turakorana kandi ni bankobu biciye ku ishirahamwe ryatsindiye isoko, mugabo rica rivuga riti reka twikoreko barya bahinga Application Rapide bafise ubuhinga butandukanye. Ego hanyuma twarakoranye ni banke BCB. Ibanke mbere novuga ko no munsi ari nk'umuvyeyi wa Société Application Rapide, kuko murabona ivy'amabanki akorana n'abantu bariko bariyungunganya, bariko barakora ibikorwa. Ni banke dushimira cyane kubera ituba hafi iyo dukeneye akadeni, baratuba hafi kugira ibikorwa ntibite igihe, kugira ngo abo tuba twakoraniye amasezerano ibikorwa vyabo tubikore ku mwanya. Ego tukiraho ibikorwa byanyu biravuga. Niribuka muri kahise hari aho Amabarabara kujya kuntu mubikora, ariko mu misi mikeya bikaba yasubiye kuzamwe ibinogo mu barabara. Mbe n'ubwahe buhinga mwebwe muri Application Rapide mukoresha ku buryo mukora ibarabara rigashobora kumara igihe ridasubiyemwo ibinogo? Ubuhinga navuga nti nubuhinga bukomeye cyane mu kazi akariko kose utangura gukunda ibikorwa.
hama nturondere inyungu z'umurengera ubibona hano mu gihugu iwacu niyo umuntu agiye kwenga inzoga agahitera amazi cyane abantu barayihura mugabo iyo uyigize novu abantu barabona ko udahamiye amaronko ugakora inzoga nziza ukagana nziza rero twebwe muri application rapide tuvuga tuti ntituriko duhahamira amaronko ariko kubera gufasha igihugu rero reka natwe dukora ibintu bizima birama ejo tubanaye tugira ubwizigirwa n'abantu ni naco gituma muri kino gihe muriko murabona turiko turakorana n'igisagara ca Bujumbura dushimira cane nyakubahwa umukuru w'igisagara ca Bujumbura kuva ashitse mu mabanga ibinogo by'igisagara ca Bujumbura byari mu miraje ishinga kandi tumushimire yaratwizeye atwizerana n'abandi benshi ariko nkuko mubivuze nitwe tukiri ku kivi rero dushima kandi n'abantu baca muri ayo mabarabara baradutera intege hagira uko kora ibintu gutamba wirorera ntumara kabiri uri kuratamba ucuruhuka ukicara rero icambere nibwo buhinga kugira turonke ubwizigirwa twavuze abandi twarakoranye n'abantu benshi muri Musumba turakorana n'ayandi ma societe aduha mu mpangu z'abantu no kuvuga rero uburyo dukoresha bukomeye nukugira akazi keza akazi karama ngira ngo umuyobozi mukuru rero ari n'umuhinga mu bikoresho yo gerageza nawe akanyunganira murakoze ego ntihenze sinzi karurusaku narumvise umengo ni kaburimbi ntimubikura hanze y'igihugu niyo mukorera ngaha byo bari byo nakubaha umuyobozi hoya ikaburimbi siyo dukorera ngaha ikaburimbi ikorerwa hanze ariko twebwe tuyihingurira hano yego tuyihingurira hano muri iki gihugu cyacu kandi tukayihungura ku buryo nawe we uhashitse ku buryo ubona budasanzwe keshe bandi bazi kwihingurwa n'ibimashini bimwe vyatazi twe turaciyungunganya mugo tiko turaza uko twatanguye siko tukiri imana iri imbere zacu irikira tubona ukuntu twe no turagenda tubikora ugeze naho dukorera biratangaje gose ego nsubire nibutse abadukurikirana kuri mbonesha kure yacu JCTV uyu muri uno mwanya nashaka ncishemwo amasanamu y'ibikorwa bimwe bimwe bigaragaza ibikorwa vya application rapide irikira korera mu bisata bitandukanye by'igihugu mu ntara zitandukanye z'igihugu harimo mbere ni barabara application rapide yoba yahereye ko muri Kayanza nkuko mwavyumvise ico gihe nyakwigendera umukuru w'igihugu cacu yarakihari nkuru nziza muraza mubikurikirane kurano masanamu magufi. Banki BCB yifadikanye n'ubuyobozi bukuru bujejwe amabarabara n'ibitarugwa mu Burundi hamwe n'ishirahamwe Application Rapide yaratanguje kuri wa kabiri igenekerezo rya 2023 mu Kakaro 2019 ibikorwa vyo gusanura ibarabara Patrice Lumumba mu kuzibira ibinogo biri muri ivyo barabara. Ivyo bikorwa vyabereye imbere hari cicaro gikuru ciyo banki BCB ndetse n'umuyobozi mukuru iyo banki akaba ashimwa uruhara Application Rapide yagize muri ivyo bikorwa vyo gusanura iryo barabara. Muze mubikoreko abagomba gukora ibintu byoroshe bitazimvye ni kaburimbi yambuye ko ari umuntu mwene gihugu yagera avyigiraho babikorera ama rero ubuhinga bwose arabumenya uburese gakora kaburimbi akayitera ku mabarabara niwe yita abifuza kuzomuteza imbere rero kugira ngo twagure ubwami bw'Imana tubwire bwiza kugira yuko atanga igiciro gito muze mubikoreko ibisikanya no hororongo igisagara ca Bujumbura hariho ivyo niyemeje ko nzotangurira ko na cyane ko niyemeje ko nzotanga kuzibira ibinogo binini mu gisagara ca Bujumbura abanyagisagara munkundiye turi kumwe vyose bizoshoboka rero turi kumwe kandi tubararitse muzohore mutwemerera kugira ngo igisagara cacu tugisukure ibinogo biri mwibarabara biduhanze tugerageze tubizibira buhoro buhoro kugeza igihe tuzoronka amabarabara meza. Ego inyuma yano masanamu y'ibikorwa application rapide irikira korera mu gihugu mu ntara zitandukanye tugaruke ngaha muri studio turi kumwe ndabibutse ko turi kumwe n'umutumire n'umuyobozi wa Société Application Rapide
nkuko yabidondoye akaba yitwa Minani Isa. Hama turi kumwe kandi n'uwundi asanzwe amenyesha amakuru muri Application Rapide. Mbega ndababaze, mbe muri Application Rapide ko tuzi ibikorwa byo gukora amabarabara bisaba uburyo bwinshi, nyakubahwa umuyobozi, mbega mwebwe nk'ishirahamwe ritaramara imyaka myinshi rivutse ariko rirakora ibikorwa bikomakomeye mu gihugu, mbe uburyo muraheza mukabukurahe, biraborohera? Mbe mwosaba iki leta n'abagwizatunga bari ku rugero rwo hejuru? Ego, urakoze kumbaza ico kibazo natwe turakigeraho tumutima tugasha, ariko turi muri leta mvyeyi, turi muri leta nkozi. Ivyo dukora si ibintu tuvuga ngo dutwara mu mufuko, n'ibintu dukorera ku mugaragaro. Leta iravuga ati umwene gihugu azokumva yuko ashoboye ikintu azokigaragaza. Twebwe twarashize ibikorwa byacu ku mugaragaro, twarabigaragaje. Ubu hasigaye ko leta mvyeyi itubera umuvyeyi, bijya bahora batanga nk'imfashanyo twebwe bakabiduha nk'ingurane, kuko ibikorwa turabizi, ibikorwa turabishoboye. Nka leta nka Sebarundi yoraba akahembera aramaze guca naho tumaze gukora nka Gare du Nord arahanzoza arahaca hakatirana zijya modoka ndabona zirakomeye, bahakate baharabe neza, baturaba ati nk'aba bantu bo muri Application Rapide twobare usa nk'ideni ry'igihugu, aya masoko tugatanga tukabahamwo, bo dukorera ibiki? Bo twadukanya Application Rapide n'umufrase canke n'umundi n'umushinwa, bo kwibaza ati none babashinwa twahora tuzakuranda hanze tubafise hano. Twebwe tubuze umuntu adushigikira, ibikorwa turabifise, Imana yaraduhaye impano, twebwe nta mfashanyo dukeneye gusaba, mugabo hari uwo hanze adusahiriza duterera. Yo iduha Imana ibindi byose, Imana yarabiduhaye, yaduhaye ubwenge, iraduha ubumenyi, iraduha ibikorwa turanabishira ku mugaragaro. Nawe uzozura cyaho turiko turakorera ureba kabisa, turose ivyuma twebwe si ibibo batubonamwe, twobakorera n'ibitangaza. Eka si ibigusa naye amababara yo hejuru twebwe turafise ubuhinga bwo kuyubaka. Ibi biteza ambutiyaje mu gisagara, twebwe turafise uburyo bwishi bwo kubifuta bigakunda. Hamwe leta yo bitubona, hamwe ho bahara bagwiza atunga bovuga ati reka tubaho umutahe bakore. Mugari abagwiza atunga baje kugucinyiza baca bagufata nk'umukozi wabo. Twebwe ivyo muri Application Rapide ntituvyemera, nibanze badushigikire. Nimba ari umusaruro bazanye bavuga ati mwasaruye ngahe, mwarimye gute, mwimbuye gute, tuje hamwe tubahe umuco w'ibikorwa uko bikwiye kugenda, hama duteze imbere igihugu. Je birantangaza kubona leta yaremeye amamiliyardi menshi, je mperwa kumva ku radio bemeye amamiliyardi atagira igitigiri kama na amamiliyardi 28. Sinavyumvirije neza mugana numvise ko amamiliyardi menshi. Je nk'izo miliyardi bampayemwo nka zine, ati genda uzana ibikoresho, bagaca bampa nk'isoko y'imiliyardi 8. Boraba ko bakorera ibitangaro nka bimwe Yezu Kristo yakorera Betelehemu. No kuvuga uno munsi turashoboye, abarundi turashoboye, turashobora kuronswa ibikoresho tukiyubakira amabarabara cyane gose. Nibyo uvuze muri Application Rapide cyane. Mbega jiribere niko bimeze? Ego nagomba mvuge ntunge nagomba mvuge ku bijanye n'ikibazo mwabajije, ku kivuga yuko twebwe ibibuze ari biki. No kuvuga twebwe hariho ibikoresho dukura mu yandi mashirahamwe dukose. No kuvuga ivyo bitwara uburyo, kandi iyaba bitatwara uburyo tubikose twoca dukora no kwibeyi ntoya. No kuvuga ayo mafaranga tuja gukota handi, iyaba ari ibikoresho dufise twaca dukora kwibeyi ntoya, tugaca dukora hanini, tugakorera abantu benshi. Rero ikibuze nico, aho tuvuga tuti Sebarundi ni wakunda kuvuga ati twese hamwe birashoboka. Rero nkagira nti muri Application Rapide no kuvuga uno munsi bagira bati genda murabe ivyuma hariya tubashigikire. Nk'igihugu kiyagira kiti twabonye ishirahamwe ry'abarundi rishobora gukora ikaburimbo, reka rero tubashigikire, tubibahe nk'ideni, hanyuma tugaruke tubahe n'amasoko. Yavuze amafaranga menshi. Nibaza yuko
turavye umurindi wo kugwanya bakaboko nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ariko n'abamufasha turizera yuko kumbe ya masoko natwe twahora tubura mu minsi iri imbere iheze dushobora kuyaronka kuko twibaza ko n'abatanga amasoko bagiye guhinduka mu buryo batanga amasoko bakavuga bati gutanga isoko ni kimwe kuyiha ubishoboye n'ikindi rero ico tukibaza yuko bazoza bagikorerako hanyuma ikindi naco iyo uroye kurondera umuganga kure bigutwara uburyo bwinshi kurusha gukorana n'uwo wifitiye hafi uno munsi uri kuraraba amabarabara makuru aja mu gihugu hagati amenshi urabona ko arimo ibinogo gusa umuntu akibaza ati none habuziki nibatanga amasoko amashirahamwe dukora amabarabara tuyakore amabanki aduhe amafaranga hanyuma tuyishure turazi neza n'amafaranga ya leta barabe na produit ico twokwita produit fini barabe akazi tumaze gukora no kuvuga bimwe bita uburambe mu kazi barabe aho twakoze babaza bakunda kuhaca bavuge bati ivyo ari byo byose turabona yuko aba bantu dushobora gukorana ikindi naco ni kintu ngomba kugarukako ngomba ndabashimire mwebwe bo muri televiziyo JC kubona mwafashe kano kanya twakura muti dukora ikiganiro tubashimire cyane kuko ibinyamakuru vyinshi ni ibinyamakuru bishira imbere ubudandaji ugasanga kugira ikiganiro nk'iki kibe n'amafaranga menshi ugasanga bimwe twebwe turiko turakora mwavuze ko ari ikiganiro mbere kinayerekeye n'ugwaruka ugasanga ukimvira none wewe ko uje gusaba amamiliyoni ubwo gwaruka rugitangura gukora ugomba wibaze yuko yakuye he ahubwo menyekanisha ibikorwa vyiwe hanyuma nawe bamumenye bamuhaye masoko rero nkabashimira nongera nshimira kandi na radio televiziyo nkuru y'igihugu mu bantu ba mbere batanguye kumenyekanisha ishirahamwe Application Rapide iyo televiziyo y'igihugu yari ku rugendo hariya mu Kayanza irashikahanira hagarara ibona umwene igihugu ariko arikorera utuntu nabo birabatangaza nibo twovuga tuti bari mu bantu batanguye kudukura mu gifuri bati tubashira habona rero tukabashimira cyane hanyuma dushimire n'ibinyamakuru bimwe byo mu karere ko mu buraruko vyagiye biduha ijambo biravuga ibikorwa byacu ego ntaguciriyemwo twebwe muri JC icivugo no guherekeza ibikorwa vyiza bya bene gihugu murakoze cyane nico civugo twashize imbere no kuvuga tumaze igihe kirekire tubona ibikorwa muri ko murakora turanamaze no kuvyandikako kuri page zacu za Facebook turonsa amafoto ku mpande n'impande rero ibi bikorwa nivyo kugira dufashe guteza imbere amashirahamwe none ndiko ndibaza Application Rapide mu gisata cyo kubaka amabarabara nkaca ndaba amasosiyete y'ibihangange nka za Societe mbega hamwe bo bahisoko nta mpungenge mufise yuko muhava mushikirwa nk'ibyashikiye Societe kwibarabara rya Bujumbura Cibitoke mu gice ca Cibitoke aho numvise no mukuru w'igihugu avyidogera akavuga ati ibi bintu bitegerezwa gusamburwa bigasubirwa murakoze cyane twebwe nta mpungenge na ntoyi dufise icambere ubanza kugira karanga ko gukunda igihugu cawe ukibuka yuko nakajya kantu rosemwo utagiye kukubaka mu mahanga ukubatse mu gihugu cawe intumbero ya mbere kwanza gukunda igihugu ukunze igihugu vyose birakunda nta mpungenge nimwe twogira nta na gato ahubwo twebwe leta mvyeyi ni haguruki turabe neza iraba abo turibo iraba abantu bagiye kubaka igihugu abaribo twebwe nta mahera y'amadolari tuzosaba amarundi nyene tuyahakaza abarundi nyene sukubaha akazi twigisha abarundi ingene beteza imbere urabona muri leta akazi nikakiboneka umuntu urasanga yapfanye ubwenge abufise ngaho hejuru y'ukubura ubu mushigikira
mu bisanzwe kera je ntaratangiza ibi bikorwa ibi vyakorwa n'abashinwa abafrasa mbere bakagira no kugwego bavuga ati ntavyo dushoboye mudufashe. Imana rero yaratugiriye ubuntu irabaho umurundi abishoboye leta mbyeyi ni hagurukira cenjira kibazo kuri leta ko yavuze ati umurundi afise icashoboye nahaguruka je ku kivi tumurabe tumufashe. Aya mafaranga bampa ngo nibantu bibaze ko arayunjira mu mufuko n'amafaranga gusahiriza bene gihugu kugira nkure ugwaruka mu bushomeri umwe wese agira igikorwa akoze. Je nk'iki gihugu bakimpaye leta ikaba ifise uburyo je mu myaka 3 no kububakira igihugu bakatangara. Ego nagomba ntahe zirakomeye nagomba kumwunganira ku bijanye n'ikibazo bajije uti hariho amashirahamwe mwamwe yakoze ahantu biratera impungenge ku buryo na nyene cyo mukuru w'igihugu cacu agira ati ibi bintu birababaje. Twebwe ni kimwe twavuga iyo ukoze ikintu ugihamiyemwo amaronko cane ukora kibi uhora wumva abadandaza urwagwa bagira bati nk'isongo burya nuko inzira amazi niko bakunda kuvuga nyewacu. Rero twavuga tuti ibikoresho barya ay'amashirahamwe akoresha nta gikoresho na kimwe kitari hano mu gihugu cy'u Burundi. Hari abagwiza tunga babirondeye babifise nyene cubahira umukuru w'igihugu cacu yamavuga ngo ni muje hamwe mukora ikintu kimwe. Rero nk'abo dushoboye kuja hamwe nagomba ndakubwira ayo mashirahamwe rutura uvuga ko abashoferi uzogenda urabe hari umuzungu uzosanga ari karanyonga z'ya kambi. Nagomba ndakubwire hari umuzungu uzosanga ari karavanga z'ya kaburimbi. None ikibazo gihagaze hehe ko hari abarundi babikora habuziki. Rero mu gihe ibikorwa bizoba biriko bikorwa n'umuntu avuga ati buraca nigire muba muvyaranyabo naho bo mubwira ati ebana raba ukuntu dukurako nk'isantimetero urumva biranyaruka abyumva kurusha utarabimubwira avuga ati ahubwo nari narindiriye uwumbarira mugabo we kubera uzi nta handi uzogumuhaca ugumuguti ahubwo reka ndahakomeza. Hanyuma twavuze nsubiye inyuma gato abantu bagiye batwizera nagomba shimire cyane kandi n'abantu bahariya ikiriri twavuze ko twakoranye na cyane cyane n'igisagara ca Bujumbura n'ayandi mashirahamwe n'amasosiyete. Hari n'abantu kugatwe kabo bagize bati ku kamo k'umukuru w'igisagara reka twikore kuri ryashirahamwe novuga nk'umutama Venera Kazohera ndavuga umutama Mayondori hariya ikiriro uja ku bumwe ni barabara twakoze urenganya hajya haruguru y'intatemwe y'umuganwa Rudoveho wa Gasore urashobora kubibaza uti none hakozwe nabandi. Rero tukagira tuti twebwe dushigikiwe icambere gikomeye dukura mu bushomeri rwaruka. Ica kabiri dukorera neza igihugu cacu. Ica gatatu twifuza ko amabanki n'ishirahamwe Application Rapide dukorana ku buryo amafaranga yabo nabone aguma azunguruka mu bikorwa. Hanyuma tukifuza yuko twagura ishirahamwe. Uno munsi dushobora kuba dufise isoko ngahi Bujumbura ejo bati no mu Kayanza ejo Ingozi Gitega tukavuga tuti hariyo equipe ya Application Rapide. Hamikindi naco nagomba kunavuga cyane n'abantu dukorana abantu bacaho turiko turakora. Turanabashimira cyane kuko haranavuze ubwa mbere ntibaradutera intege. Ubu rero bageraho nabo abari bo batanga indero bavuga bati hajya ahantu banza muharindire bimwe by'amambuteyaje bavuga ati baraheje kuhakora ingore ugasanga mu gisirikare no bakunda kubyita ngo ni kujarona ugasanga bo nyene bariko barikorera ko kazi. Hama dushimire cyane abantu bajejwe igipolisi mu gisagara baradufasha cyane baradufasha iyo tuyo turakorera ahantu nta bantu batudurumbanya nta bantu novuga nti batuburabuza. Hanyuma ikindi naco navuze cyane ibinyamakuru nibihaguruke bimenyekanisha ibyo dukora ataco bisavye nkuko mwabikoze namwe kugira ngo ejo burya
hari aho uza gusanga iyo wakoze igikorwa nitwatera imbere natwe tuzovuga tuti twibuke ca kinyamakuru ivyo turabizi ko bihora bishika ego hanyuma mbega ndakubaza nyakuba muyobozi naho ntari umuhinga mu vy'ikaburimbi none muri application rapide mwo kwizeza abanyagihugu mukavuga ati nka twebwe dukoze nk'ibarabara turiha imyaka ingana gutya hari abandi mpora numva bavuga ngo baje gusesa ikaburimbi ngidashushe ukaza wumva bamwe baravuga ngo ibipimo by'ubushuhe bingana na 90 by'amadogre Celsius abandi ngo baza kumena ngo ikaburimbi dashushe ku rugero mbega ibi nk'umuhinga usanzwe birimwo ukwizeza abanyagihugu yuko hamwe leta yobizera muri application rapide mwo dukorera ibarabara cyangwa ayo mabarabara yose mwadukoreye ashobora kugira uburambe bumeze gute twebwe muri application rapide intumbero nyamukuru intumbero niyo kubaka igihugu catwibarutse bama bavuga ati muze musigire ugwaruka igihugu ciza igihugu gishajije je nk'umuyobozi wa application rapide je sinifuza ko ibintu nokora vyogarukira je nifuza kuzoba nk'abagwa gasore nk'abazoba nk'abandadaye bamwe bapfira igihugu bakanacigura tukigisha ugwaruka je intumbero yanje si amafaranga intumbero yanje ne kwigura igihugu bareke kuwendeka abarundi ngo baradufashije kandi mu Burundi twararose umwene igihugu ashobora kwigisha abarundi bonyene ivyo bavuga ngo baradufashije bakayaduha nk'ideni igihugu bakagiha amafaranga nk'ideni bagaha abarundi bagatera imbere bakabaheza je nifuza kuzoraga abana cabazo babasikaye mu gihugu ciza igihugu gifise amabarabara meza igihugu gifise ibintu byose vyiza kuko amabarabara ari mu kintu cerekana yuko igihugu cateye imbere gishajije niyo ntumbero ya application rapide ego ndifuza kandi ko rizoba ishirahamwe ritokwibagirana mu gihugu cy'u Burundi n'umwana wese yovuka ati nja muri application rapide mbere biba ingomwa akazogigisha no mwishuri ego ndabibutse kandi ko turi kuri JCTV ntimwibagire kugira like canke comment zanyu turazikeneye cyane kuri bino biganiro tubashikiriza mutubwire aho mwakozwe ku mutima bibaye ngombwa abayobozi barabasigira nimero uhokenera application rapide ukuntu yoshobora kuyironka ego ikiganiro kiri ku musozo ijambo ni rimwe kiriberi imbere y'uko ikiganiro kirangira mwosabiki mbere kumuvugizi icambere twosaba nuko bo kurikiza iragi bahawe na nyakwigendera President Petero Nkurunziza avuga ati numugisha twahawe hano mu Burundi aba bantu murabaha ibiraka vyinshi ico conyene kizoba kirimo vyose ikigira kabiri niba rabe abajejwe intwaro bagire bati uno munsi turafise abarundi bashoboye badushigikire atari bimwe bya bamayibobo no kuvuga batwugururire imihora mu mabanki dushobore kugira bimwe bita avance sur bord de commande no kuvuga tumaze kuronka ubuduha isoko turashobora kuja mu ibanki bati murafise isoko turabibona ni muze dukorane hanyuma ikindi naco nagomba kurangiriza ko nugwaruka rushobore kwiyumvira ruti tuje gufata ivyigwa hariya mbaye nyanico mukuru w'igihugu cacu ni bakunda kuvuga ngo ubuzi buri muri ibi nyene tubona umuntu ashobora gutanguza akazi rero nibaze tubigisha bataje kuvuga ngo tuje kurondera umushahara baze bige nabo baje gutanguza amashirahamwe amakoperative yabo hanyuma abo tugomwemwo tubaha akazi hanyuma ikindi naco nagomba kurangiriza ko kandi n'ibinyamakuru nivyo bishobora kwerekana isanamu y'igihugu nivyo bishobora kwerekana isanamu y'abarundi bonyene ivyo barimwo iyo habaye akajagari intambara ibinyamakuru babona ko byakerebutse cyane bikayerekana ishusho y'igihugu kumenga biracika
mugabe iyo habaye ibikorwa vyiza ukarindira n'umumenyesha makuru umwe yokwizana ati mbega muri ko mukora iki. Nagomba rero ibimenyesha makuru bihaguruke bigaragaze ibikorwa vya bene gihugu, hanyuma ishusho y'igihugu igira indi sura. Na vya bindi bavuga bati abagwiza tunga bazoza barondera, none hari umuntu azozana idepo y'ikaburimbi ngaha mu Burundi atabona bariko bararikoresha, ninde none azona yigura atabona amasoko ariko aratangwa. Rero ibimenyesha makuru abategetsi ni bafate mu mugongo ishirahamwe Application Rapide, hama bakorera ivyo bifuza. Hanyuma amabarabara ni menshi aja mu gihugu hagati, mu migambi irikira tunganywa n'igihugu harimo kuyasanura. Twebwe twizere yuko JCTV ni mwayikenera mu bikorwa byose, kumenyekanisha ibikorwa byose muri ko murakora, tuzobitaba. Mwabitanguye kandi tubashimire cyane. Hanyuma kandi nagomba ndangize mvuga ku bijanye ni televiziyo, uko ni televiziyo y'abarundi baba mu mahanga bahavuye bagira bati reka tushireho televiziyo imenyekanisha ibiriko bibera iwacu tuze tubimenya. Natwe twagira tuti nabone turabahamagaye muri Application Rapide bakagira uburyo bagire bati nimba mu Cankuzo hari ahantu ho gukogwa ririya barabara turaritereye, nimba mu Cibitoke hari barabara keneye gukogwa turatereye igice kinganuku, nimba Ngozi abo nabo bavuga bati hamwe ejo bazovuga bati twebwe abanyamahanga tuba mu bihugu byo hanze twarakoranye na Application Rapide turaterera igihugu cacu c'amavukiro ibintu bikorwa binganuko. Ndabashimiye cyane kandi ego nyakubaha umuyobozi, akajambo kanyuma woshikiriza bariko baradukurikirana ku mbuga zitandukanye Facebook, YouTube na Twitter nakahe. Ndabashimiye cyane gose iradiyo kuri aka kanya mwampaye nakanya kadasanzwe, kandi iradiyo numugisha ku gihugu cacu. Irazoza iradushikira twebwe izoza iradushikira ku kivi mu kamera ivyo dukoresha, murabe n'uburyo tubikoramwo, hama muzovuga ati turafise umurundi yiyumvira kurya nakubwijambo ijambo je simendwa ryarindi. Turi muri leta mvyeyi, leta nkozi, leta nsenzi. Ivyo bikorwa dukora twarabikoze, ivyo dusaba barabibona, turi ku kivi. Nihaguruki iraba abo bantu, sibi gusa twebwe twifuza kugarukirako, hari nibindi tuzobereka bikibitse. Numvise nk'amabarabara yo hejuru vyo bari bitangaza tubonye nka hajya mu marompwe hari amabarabara nko mu bindi bihugu biteye imbere. Si bitangaza gusa, itesi yirigwirigisha abantu ngaho onye, abanyeshuri barasoza ugasanga ari kuri bata. Leta mvyeyi nimfate mu mugongo ndaye mwereke, umwe wese azohembesha ku gikorwa yakoze. Kandi ndazi yuko leta mvyeyi, leta nsenzi nimbona izosanga muri bajya barimo bo muri etezi ivuga ati dufise umwarimu twahawe n'Imana. Ndagomba ndangize ku kijanye no kuvuga abadukeneye. Telefone turafise aho mukorera telefone dukorera muri commune Ntahangwa, ni zone Ngagara, quartier 10 kwibarabara bita Nyabisindu, ni nimero 3 munsi yahahoze ishirahamwe Setemu. Hanyuma ni haruguru ya Otrako. Hanyuma tukaba turi kuri telefone 69 ubusa 76 101. Aho no kuri WhatsApp niyo nimero. Hakaba kandi turi kuri telefone 79 123 168. Aho mutukozeko tuba twabashikiriye. Turetse rero sukuvuga ngo tuje gukora akazi, turaza no kubaha impanuro. Hari abantu benshi no munsi muci bafise impangu nakanya keza ko kuzisanura, kuko eje imvura niyagwa asubira kwicuza ngo ngiyo nkamenya muci nkaba ndakora. Nakanya keza rero yuko boduhamagara tukabakorera ivyo bashaka, tukabakorera ku giciro gito, ku buryo
imvura izogera kugwa za mpangu zabo zikomeye. Ego ndabashimire cyane nyakubahwa umuyobozi kubona mwitavye kino kiganiro. Nanje ndabashimiye cyane mugira aho muba mugire n'umugisha. Ndagushimiye cyane nyakubahwa Hejuru. Ndabashimiye cyane namwe kubona mwatwiyumviye ko kandi mubandanye mutugirira neza nk'uko. Ego bakunzi ba JCTV, iki cyari cya kiganiro ugwaruka mu iterambere, ikiganiro cyama kibabwira ibikorwa by'iterambere biriko birakogwa mu bisata by'igihugu bitandukanye. Tuze dusubire guhura ku munsi nk'uyu amasaha nkaya. Murakoze.